kunda tumujane muri wa karede. Tugeze muri wa karede turahaba tuhamara igihe kinini. Umwana baramugiriye operation kuko yari yasanzwe yavunitse umugongo, twasanze yavunitse umugongo, ariko nubwo bamukoreye operation mu bisanzwe ntacyo byatanze. N'ubu umwana ari ngaho nyene, umwana baramugiriye operation ari kamerewe nabi cyane, no kuvuga igice cyo hepfo cyose ntigikora. Mu buzima bwiwe bwose urumva ntamenya ngo yiyononye, ntamenya ikintu na kimwe, harimo amasonde n'ibindi. Urumva twicaye aho nyene uko nyene, umwana mu kwicarika turicarika, mu kuvyura mu guhindukiza turinda guhindukiza, nta kintu nakimwe ashobora kwikorera. Urumva amerewe nabi cyane, habe kumusohora hanze turinda guterura tukicarika mu gatebe tukajana hanze, kuyinjiza nuko ntashobora kugira ikintu nakimwe yikorera. Niyo mpamvu rero umva ntibitworoheye mu buzima, ntibitworoheye, dufise ikibazo kirekire cyane. Abakunzi ba MIJO Talent TV turahejeje kubabwira inkuru y'uno mwana. Ndazi yuko hari benshi bariko baradukurikirana bahezagiwe, Imana yarabahezagiye. Rero mu gihe mwamaze guhezagirwa mwibuke yuko hariho benshi bababaye, hariho benshi bafise ibibazo bitandukanye. Muri utwo duke Imana yaguhezagije, nico gituma dushiraho bino biganiro. Ntaco dufise dutanga, ariko dukora bino bikorwa kugira ngo bamwe Imana yahezagiye tubashikirize ino message ibakore ku mitima, bashobore gufasha abababaye. Mwaramutse neza bakunzi ba MIJO Talent TV, mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho muherereye. Uyu munsi kuri mikoro muri kumwe na Joseline Irankunda, cameraman wacu no munsi akaba ari Smith. MIJO Talent TV nkuko mutubona twagendereye mu Rubirizi ahantu ku muhana hari umwana afise ubugwayi, turi kumwe na mama wiwe nkuko mumubona, tukaba twaje kugira ngo tuyage kuvyerekeye buno bugwayi. Abariko baradukurikirana mukurikirane kino kiganiro kugira ngo mumenye byinshi kuri uno mwana. Murakoze. Muvyeyi mwaramutse neza? Twaramutse. Namahoro. Turashima Imana ko bigenda byose. Nkuko mutubona rero uyu munsi MIJO Talent TV yabagendereye bivanye nuko twaronse amakuru yuko mufise umwana agwaye, amaze igihe kinini agwaye. Tukaba twifuje kuza kubagendera kugira ngo dutange inkuru y'uno mwana, turebe yuko mushobora kuronka ubufasha bwobafasha mu bibazo murimo. Twashaka tubabaze akazina kanyu. Akazina kanje ni Nihoreho Emeline. Umuvyeyi w'uno mwana yitwa Nihoreho Emeline. Emeline musanzwe mubahe, muturuka he? Mu bisanzwe tusanzwe tuba ku Musenyi, ariko amamuko yacu nayo mu Cibitoke. Mu Cibitoke ni hanini, mu Cibitoke amajahe muri zone buhayira ku mutumba wa muzenga. Bakunzi ba MIJO Talent TV, umugwayi dufise uno munsi avuka mu Cibitoke zone buhayira umutumba wa muzenga. Abasanzwe muza aho hantu rero ndibaza ni mwabona n'umuvyeyi we murashobora kuhamenya, muze kugira ico mushikirije kuri uno mwana. Madame twagomba tukubaze, uno mwana wawe afise ikibazo kimeze gute? Byatanguye ryari? Byagenze gute? Umwana wanje kuntu vyagenze, urumva nabaye ngaho je sinari muhira, numva ngo umwana yakorotse ku giti, nsanga bamutwaye kwa muganga. Ndahageze nasanze bamutwaye ku ivuriro rito, bahageze bamubwira ngo nimujane ku mpanda. Tugeze ku mpanda naho baratubwira ko bidakunda tumujane muri wa karede. Tugeze muri wa karede turahaba tuhamara igihe kinini. Umwana baramugiriye operation kuko yari yasanzwe yavunitse umugongo, twasanze yavunitse umugongo, ariko nubwo bamukoreye operation mu bisanzwe ntacyo byatanze. N'ubu umwana ari ngaho nyene, umwana baramugiriye operation ari kamerewe nabi cyane, no kuvuga igice cyo hepfo cyose ntigikora. Mu buzima bwiwe bwose urumva ntamenya ngo yiyononye, ntamenya ikintu na kimwe, harimo amasonde n'ibindi. Urumva twicaye aho nyene uko nyene, umwana mu kwicarika turicarika, mu kuvyura mu guhindukiza turinda guhindukiza, nta kintu nakimwe ashobora kwikorera. Urumva amerewe nabi cyane, habe kumusohora hanze turinda guterura tukicarika mu gatebe tukajana hanze, kuyinjiza nuko ntashobora kugira ikintu nakimwe yikorera. Niyo mpamvu rero urumva ntibitworoheye mu buzima, ntibitworoheye, dufise ikibazo kirekire cyane. Murakoze cyane muvyeyi, pole sana. Mugire kwihangana kwanza mu kibazo murimo, ariko byose Imana irabishoboye, twizere yuko azokira. Hama twagomba tubabaze, imbere yuko no mwana agira iki kibazo yarasanzwe akomeye, nta kindi kibazo yari afise? Uyu mwana nta kibazo yari afise na kimwe, yari umwana yiga mu mwaka wa 6, yari akomeye, nta ngorane nimwe yari afise.
ko tubona se asa n'umwana yisumbuye igihe yakoroka mu giti hoba hari ikintu yari agiye kumanura nk'icamwa canke se yari karakina nk'abandi bana byabaye sangapi wavyakiriye gute? Ibyo bintu byabaye mu gitondo urumva je twari kumwe abandi bana bambwiye ko ngo yabonye ngo urukwi ngo ruri hejuru gumye ngavuga ngo yuriye kurumanura acara korokana n'icyo gituko nyene ntabwo nari nsanzwe nzi ibyo ari karakora kuko nande sinari hafi yiwe namenye urumva nakiyaye makuru uko nyene ndayakiriye kuri telefone nsanga ibyo bintu byabaye uko nyene nca ndavyakira uko nyene byagenze ntaco nari mfise nokoramo uwo mwanya urumva gusa niyo mpamvu bitanyoroheye ndiko ndasaba ubufasha. Bakunzi ba MIJO Talent TV murumva yuko ibintu byashikiye uno mwana ari ibintu bibabaje cyane mu gihe yabonye urukwi ruri hejuru ku giti agenda nk'urugiye kumanura ariko amaze gushika hejuru acarakoroka avunika umugongo baramutwara kwa muganga biranka gushika uno munsi akaba ari muhira ntashobora kwihindukiza ntashobora kwitwara muri toilette nimpaka abe hafi y'umuvyeyi wiwe umuvyeyi wamuguma impande kugira ngo ashobore kumuhindukiza ashobore kumutwara muri toilette. Murumva yuko ari ubuzima butoroshe none ahantu tubasanze uno munsi ni mu Rubirizi ngaha mu Rubirizi ko mwatubwiye yuko muva ku muzenga ha muri ni kwande kuvuga haturi twaracumbitse twatsindaro kuko twabonye ko abaganga batubwiye ko tudashobora kumutwara kure bivanye nuko arimo amasonde bisaba ko misi yose twama kwa muganga ntidushobora kumutwara kure rero umva ni ikibazo kitoroshe nta urumva n'umuntu aticara n'umuntu atavyuka nta dahindukira urumva n'ikintu kidasanzwe kugira ngo tube twomutwara ahantu kure hategereye aho abaganga bari. Murakoze cyane murumva yuko uyu muvyeyi hamwe n'umwana wiwe bari mu bibazo bikomeye cyane kuko aho bari mu Rubirizi uno munsi baracumbitse umwana arimo sonde ntashobora kwihindukiza ntashobora no kwitwara kuri toilette ibyo biri mu byatumye uyu muvyeyi agira ingaruka itameze neza mu muryango wiwe kuko urumva yuko akazi kose kaciye gahagarara aba hafi y'umwana kandi twizere neza yuko atari uno mwana wenyene mufise mwari musanzwe mufise abandi bana. Yego twari dusanga dufise abana indwi urumva n'umwana umwe mu bana indwi. N'umwana umwe mu bana indwi none ubu kuri ngaha abandi bana babayeho gute bari kumwe na papa wabo? Abana mu bisanzwe papa wawe ikibazo cyabaye atari hari si hari urumva abana babayeho nabi nyene nibo bitunze kandi urumva ntibari hamwe bamwe bari basanzwe bari ku mashuri atandukanye urumva mwirasiga abana bato nyene babayeho nabi nyene uko nyene nta kundi vyogenda kuko urumva ubuzima bwabo nabo nyene burahagaze ntibumeze neza. Bakunzi ba MIJO Talent TV murumva yuko ari bihe bitoroshe mu gihe uno muvyeyi ahari mu Rubirizi acumbitse abana ruguru akaba yabasize ari bonyene ntibari kumwe na papa wabo abana bamenye ukuntu bafungura umuvyeyi nawe ngaha hari ntituzi ninge nafungura mbeho ngaha ko mbona uguma wicaye impande y'uno mwana mufungura gute murongo tubabeshaho gute? Nyene aho ducumbikiye niho batugaburira tubayeho uko nyene turonse babironse turafungura barabiduha kuko nyene tugafungura nta kibazo. Murakoze cyane twagomba dusabira umugisha bwa mbere uyu muntu yashoboye kugira icyumviro cyo kubakira akabahereza indaro akabagaburira n'abantu bakeya cyane ngaha mu gisagara kuko ubuzima bwarazimvye n'abantu bakeya cyane bakora ibi bikorwa twavuga ati ahari Imana muhezagire cyane. None muvyeyi twagomba tukubaze ko tubona no mwana arimo sonde iyi sonde umuhindurira gute umutwara kuri toilette gute ibyo byose birakorohera kubikora uri wenyene? Umva mu bisanzwe ntivyoroshe isonde bamuhindurira kwa muganga burindwi zibiri babakuyemo sonde bashize mu yindi kuri toilette naho urumva n'ubuko ico kibazo ntamenye ukuntu vyagenze kuvuga tuguma twambisa amapampers. Bakunzi ba MIJO Talent TV murumva yuko n'ubuzima butoroshe cyambere ntagira haba ntagira ico afungura abayeho kubw'ubuntu bw'Imana kandi ikirushirije nuko wumva yuko umwana haguma aryamye bisaba ko bamwambika pampers ushobora kuba Imana yaraguhezagiye by'ukuri ni wabona kino kiganira huri turasabye kugira ngo umutima wawe ugira ico wibwirije ufashe uno mwana Imana izoguhemba. Murumva yuko akeneye ico afungura akeneye pampers kandi kirushirije n'abandi bana aho bari nta kintu bafise kibatunze. Muvyeyi twagomba tukubaze none gushika uno munsi wipfuza iki nigiki Imana wosaba kugira ngo kugirire? Urumva hanini je ikintu nsaba nyene nsaba ubufasha kuko urumva sinorohewe nsaba ubufasha ndifuza kuba noronka ahantu mba hagereye kwa muganga kandi niwo mwana wanje urumva nk'ubu ntagasheze rero ntafise ngo twicarikemo basi tube twosunika
umva tukakina n'agasheze rorante ko kugira turonke ukuntu twoza turamusunika canke se tumwicarike bitatugoye duteruye twicarikemwo aronke ukuntu ashobora kuba yosohoka hanze. Murakoze cyane mwebwe mwese muriko muradukurikirana murumva icifuzo nyamukuru no muvyeyi afise nuko yoronka agasheze rurante kugira ngo ashobore kuba yoronka ingene uno mwana bamutwara hanze uno mwana ashobora kwiyegereza niburi buri kuri toilette canke se amaze kuronka naho gasheze rurante mama we yoshobora kumusigira n'abandi bana mama we akaraba utuntu yokora kugira ngo bakomeze kwibeshaho na hanyu rero kugira ngo mugire ico mutereye kuri uno mwana by'ukuri Imana yarabahezagiye twese Imana yaraduhezagiye rero dufatanye dukurikije yuko Imana yaduhezagiye turebe ikintu twofashisha uno mwana kuko ubuzima bwiwe ntibumerewe neza na gato. None muvyeyi twagomba tukubaze kugera ubu uronsa ku gasheze rurante urabona yuko ubuzima bwo bugiye kukorohera. Urumva shindose agasheze rurante byo koroha buke ndashobora kumwicarikamo nanje nkasunika bivanye nuko hari igihe bishika sindo nkumfasha guterura umuntu asaba ko duterura turi batatu umwe agaterura amaguru uwundi agaterura ku maboko uwundi agaterura ku ruhande urumva ni ikintu gitoroshe urumva mu mwanya turashaka kuranga agasheze rurante tukaraba nk'abana bakadufasha tugaterura tukicarikamwe nanje nkaba noshobora no kuza guhiga n'amazi canke nkaraba ukundi vyogenda ariko ubu kubera atagasheze rurante dafise ntibitworoheye kandi turi n'ahantu ducumbitse urumva ko ari ikibazo kirekire cane. Murakoze cyane none kubu muri ngahantu mucumbitse hamwe Imana ibafashije mu karonka ku gasheze rurante ariko ikindi naco twagumye tuvuga gasheze rurante regari abantu badashobora kumenya gasheze rurante carico mushobora kudusigura ku gasheze rurante mushaka mu kirundi kugira ngo abariko baradukurikirana batazi igifaransa bamenye carico. Agasheze rurante tuvuga n'agakinga kajya kibimuga Ego kuko biraboneka ko amaze kumugara nta kundi kuntu ibyiwe bishobora kugenda hakenoho gasheze rurante kugira tugume tumwicaritsemo. Ego Imana yo gufasha akaronka ku gasheze rurante umugongo ugasubira ugakomera neza ku buryo ashobora kwishira muri ako gasheze rurante urabona yuko byo mworohera kuzohava asubira ku ishuri ubuzima bwiwe bugakomeza n'ubwamugaye. Ntirumva umwana akomeye ntiyoreka kuja ku ishuri mu bisanzwe yogenda ariko urabona ko imisi ni miremire kuva mu kwezi kwa kabiri tariki 6 z'ukwa kabiri nuba atakintu gitoya kirahinduka urumva n'ikintu gitoroshe urumva nivyo Imana izodukorera gusa niyo turindiriye bikunze ho hagakira urumva byoba byoroshe cyane gusubira ku ishure kuko umwana ntakura ku ishure. Murakoze cyane muvyeyi none muvyeyi uno mwana twabonye asa n'uguma aryamye ahari kuva dushika ngaha yararyamye mwoshobora kumuhindukiza kugira ngo tubone ingene mu muhindukiza canke se mwoshobora kudukundira mukatwereka ububabare bwiwe kugira twereka abadukurikirana by'ukuri ububabare afise nabo babubone. Ego nta kibazo twobereka kuko nawe nyine arabizi arabibona murabibona uko bimeze kuko nta mwana yaguma aryamye ari muzima kweri murabibona arimwe amasonde ni ukuvuga tudahindukije ntahindukira. Hari yindi ngaruka ihora igaruka ku bana sino ku bana gusa ku bantu sire tubafise ububabare butandukanye bakaguma baryamye ugasanga aharyamiye igihe kinini yagize igisebe kije kivuye yuko yagumye aryamye umwanya munini igihe amaze we ico kibazo ntaco yobaragira. Ibisebe no kuvuga biraza byaraje ibya mbere byarakize n'ubu anya mu bisanzwe hari ikindi gisebe kimwe cyangeye kuza ku mugongo. Ego ku ngata yo mugongo haje igisebe kandi kinini nguvuga naco turiko turagikurikirana bakivure turaba uko byogenda. Yego Murakoze cyane bakunzi ba MIJO Talent TV turahejeje kubabwira inkuru y'uno mwana ndazi yuko ari benshi bariko baradukurikirana bahezagiwe Imana yarabahezagiye rero mu gihe mwamaze guhezagirwa mwibuke yuko hariho benshi bababaye hariho benshi bafise ibibazo bitandukanye muri utwo duke Imana yaguhezagije nico gituma dushiraho bino biganiro ntaco dufise dutanga ariko dukora bino bikorwa kugira ngo bamwe Imana yahezagiye tubashikirize ino message ibakore ku mitima bashobore gufasha abababaye. Reka rero muvyeyi tuguhereze mikoro tubwire akajambo kari ku mutima by'ukuri wumva woshikiriza bariko baradukurikirana kugira ngo turangize kino kiganiro cacu. Jewe akajambo noshikiriza mukuri nababwiye ko nsaba ubufasha cyane abafise umutima w'urukundo bora buko bongenza kugira nanje ndabe ko abana banje ubuzima bwabo bushobora kubandanya kuko ni kibazo cyane kitanyoroheye
hamwe bogira ico bankorera nzoshima cane kugira ngo nanje ndabe ko abo bana abandi batandatu basigaye bari mu mashure ndabe ko nanje bogira intambwe kugira ubuzima bwabo ntibuhagarare ngo bave mu mashure canke ngo bagire ikindi kibazo. Mwoba mukoze cane, mwoba mukoze. Reka tubashimire muvyeyi mwemeye kutwakira mukemera ko dukorana kino kiganiro. Reka dushimire namwe mwese mwariko muradukurikirana. Wewe aho uri hose wafashe umwanya ukadukurikirana, reka tuvuga ati Imana iguhezagire. Twizeye yuko ino message y'uno mwana tubashikirije izogira ici bakozeho ku mitima, mukatwandikira kuri no nimero mubona kugira ngo dushobore gushikana ubufasha muzoba mwatanze kuri uno muvyeyi. Wewe wafashe umwanya wo kudukurikirana, Imana iguhezagire. Kuri mikoro mwari kumwe na Joseline Irankunda, kameramani wacu nawe akaba ari Smith, umukameramani mwiza adufatira amasanamu meza cyane. Murakoze naho butaha.